Bakunzi ba Humani TV turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye. Tudatevye reka tuje muri Zaburi igice ca 21 twisomera aya majambo. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva k'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Amen, amen. Ntazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka, uzigama ntazohunyiza, mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe, izuba ntirizokwisha ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Amen, amen, amen. N'aya majambo, Uhoraho ngo azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Amajambo akomeye cane, amajambo atanga ituze, ihumure, idemeshanyo, protection. Turabona uwo muntu yariko aravuga mbega nunamurira amaso yanje ku misozi yo muri iyi si. Imisozi miremire yose uyirabe hejuru ku bushorishori, ugaca wibaza mbega Mana gutabarwa kwanje kuzova hehe? Ushobora kuri mu bibazo biteye ubwoba, ibibazo biremereye birebire nk'imisozi bariko baratubwira, ibibazo utabona iyo bija niyo biva, ibibazo bikurengeye, canke baragize deception, canke umuntu yaragukoreye nabi, ahantu hose ukumva wapi, ukabona nta wundi muntu ngaha kw'isi wohanga amaso. Ijambo ry'Imana yaramutweretse, duhanga amaso ku Mana. Imana n'umuzigamyi wacu, Imana ntihunyiza. Umuntu akurinda arashobora gusinzira, umuntu akomeye arashobora kugira itiro, ariko Imana yacu ntihunyiza. Iratubwira uti tuyirondere, tuyihange amaso, bikomeye canke vyoroshe, n'amasezerano menshi cane ngo uzigama Abisirayeli ntahunyiza. Azorinda intambuko zacu, azoturinda ingwara, azoturinda impfu, azoturinda ubugumba, azoturinda inzara. Amen, amen. Numvira ijambo ari ijambo rikomeye cane kuri jewe, kuri wewe uriko urumviriza. Ijambo ry'indemeshanyo, n'ijambo riduha ivyizigiro ko dufise Imana yaremye ijuru n'isi, ata kintu na kimwe kiyinaniye, kandi kidufiseko imigambi myiza. Azi Uhoraho ngo azoturinda ikibi cose. Amen. Urumvira isezerano, Uhoraho Imana yaremye ijuru n'isi azoturinda ikibi. Tureke kugira ubwoba, Imana iratuzi, izotuzigama, izoturinda ikibi cose. Uhoraho azotuzigama mu maja no mu maza, niwe muzigamyi wacu. No mu maja no mu maza, mu vyo dukora, iyo tuvyutse, iyo tugiye, iyo hageze ko turyama, Uhoraho aba ari kumwe natwe. Si umuntu uvuga ngo yagiye, ngo uwu mwanya sihari, ngo muri ibi bibazo ntituri kumwe, ngo muri izi ngwara sindamubona. Oyaye, igihe cose yama arihari, niwe aturinda, niwe atuzigama mu maja no mu maza, ku ntango no kw'iherezo. Tugubwa neza, tugubwa nabi, Uhoraho aratubona, kandi ibibazo vyacu arabibona. Ico dusavye ni ukumuhanga amaso. Nunamurira amaso yanje ku misozi yo mw'isi, ugutabarwa kwanje mbega kuzova hehe? Ni kuri kuba tuvukana kandi si mu mafaranga, ugutabarwa kwanje kuva k'Uhoraho. Isi naho yahinduka. Amen, amen.
mwari kuri Woman TV, ikiganiro ryari ishimwe ry'umugore aroranye, nukuri muhezagirwe, izi ndemeshanyo muzipaktaje ku bantu benshi cane bashoboka, hanyuma mubandanye musengera imboneshakure y'abakenyezi. Twarahagurutse kugira dukore ivy'ubuhizi, twarahagurutse kugira imitima ya benshi ikire. Mubandanye rero mudusengera, musengerere iyi mboneshakure, Imana ituje imbere, itwereke ivyo dukwiye gukora n'ivyo tudakwiye gukora. Imana ibahezagire cane, mwarahezagiwe, amen.